Arthémon Simbananiye yamenyekanye cyane nk'umushikiranganji w'ubutungane ku ntwaro ya Micombero yaracikanye kuri uyu wa 22 Mukakaro 2024 akaba yapfiriye i Kigali mu Rwanda ahitanywe n'indwara. Arthémon Simbananiye yaramenyekanye cyane muri kahise ku Burundi k'inyuma y'intwaro ya cami. Hariho rero kutavuga rumwe ku vyamuranze. Bamwe mu barundi b'ubwoko bw'abahutu baramwagiriza gutegura ubwicanyi bw'abahutu cane b'incabwenge bwo mu 1972. Iyo nteguro bakaba bayimwitirira ku izina rya Plan Simbananiye. Mbega none Arthémon Simbananiye yari umuntu ki? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Mwiriwe neza, ni David, nizere ko mumeze neza. Arthémon Simbananiye yavutse mu 1935 mu ntara ya Bururi muri komine Matana. Numwe mu ncabwenge za mbere igihugu caronse kuko mu 1962 Uburundi bwikukira yaza yaronse impamya bushobozi mu gisata c'amategeko kuri Université de Paris. Agitahuka umwami Mwambutsa wa kane yamugenye kuba umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane, mu nyuma agiga umunyamabanga wa Reta ajeje ubutungane. Aho kimwe mu bikorwa yakoze kwari guhagarikira urubanza rw'abagize uruhara mu gushaka gutembagaza umwami mu 1965. Abo nabo bari bagizwe hanini nabo mu bwoko bw'abahutu. Aho umwami Ntare wa gatanu atembagarije se wiwe Mwambutsa wa kane muri Mukakaro 1966, Arthémon Simbananiye ari mu bizewe ngo baje muri leta yiwe yari igizwe n'abashikiranganji 16. Arthémon Simbananiye yaciye azezwa ubushikiranganji bw'ubutungane. Muri Munyonyo 1966 Ntare wa gatanu yaratembagajwe haca haza intwaro ya Republika. Yaciye agenwa ngo arongore ubushikiranganji bw'ubutungane, hiyongera no kuba umushikiriza manza wa Republika. Mu nyuma ashingwa kurongora urwego rw'igendereza Sûreté Nationale. Ibintu vyavuye bihinduka, uwahora yizegwa na Micombero atangura kwikekwa ko imigambi yo gutembagaza sebuja. Mu 1967 yarakuwe mbere aranafungirwa mu ibohero rya Muyinga. Ntivyahereye aho kuko yahavuye asubira kwizegwa mu 1971 agenwa nk'umushikiranganji w'imigenderanire. Igihe yarajejwe ayo mabanga niho habaye ubwicanyi bwo mu 1972. Umugwi ujejwe gusubiza hamwe no kurekuriranira severe ukaba waremeje ubwo bwicanyi nk'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ariko ntiriravyemeza. Mu 1987 yarahunze igihugu aza kugaruka asigaye ari umuvugabutumwa. Mu 2021 umugwi w'ukuri no kurekuriranira severe waratanze icegeranyo imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku bwicanyi bwo mu 1972. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yaciye atera kamo Arthémon Simbananiye amusaba ave mu gacerere asaba ikigongwa abarundi kubimuvugwa ko kubijanye no gutegura ubwicanyi bwo mu 1972. None Plan Simbananiye vy'ukuri yoba yarabayeho? Commandant Martin Ndayahoze yari umushikiranganje wo kumenyekanisha amakuru, niwe mushikiranganje wo mu bwoko bw'abahutu wenyene yari muri leta ya Micombero. Mwikete yandikiye prezida Micombero kwa 18 Ndamukiza mu 1968 yaremeje ko hariho integuro yo kwica abahutu. Iyo nayo ngo yari mu ntambwe zitatu. Bwa mbere kwari gutera amacakubiri hagati y'amoko mu kwagiriza ibitari ivyo incabwenge z'abahutu. Bwa kabiri kuzimanganya izo ncabwenge kugira ngo habe agashavu mu bahutu. Bwa gatatu kuzimanganya abahutu bazoba bagumutse cyo kimwe n'abandi bazoba bamaze gushirwa ku ntonde. Jean-Pierre Chrétien, umuhinga muri kahise k'ibihugu vy'ibiyaga binini, suko abibona. Avuga ko Plan Simbananiye itigeze ibaho. Kubwiwe ngo kuvuga ko Arthémon Simbananiye yagize uruhara muri ubwo bwicanyi birashoboka. Ko yoba yari yarashizeho integuro yanditse yo kumara abo mu bwoko bw'abahutu, Jean-Pierre Chrétien avuga ko ivyo atari vyo. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Paul Ngarambe ari mu mugwi w'inararibonye zine zizohagarikira amatora y'indongozi zishasha zizorongora ubumwe bwa Afrika. Ayo matora ategekanijwe muri Ruhuhuma 2025.
Bazohiganirwa ibibanza 8 harimo n'icuma kuri w'umuryango. Paul Ngarambe umwigisha muri za kaminuza niwe yararongoye umugwi w'amatora mu 2005. Aramaze kandi guhagarikira amatora mu bihugu bitandukanye vya Afrika nk'intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Amavuriro ya Reta yo mu gisagara ca Bujumbura ngo nta na rimwe rigira scanner muri kino gihe. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo ivyo ntivyumvikana mu 2024. Akamenyesha ko ataterambere rishoboka mu gihe amagara y'abantu atari karakingirwa. Rufyiri agasaba ko Reta yokora ibishoboka vyose ngo ayo mascanner aboneke. Nta mushashasha zizongera gutangwa ku bakorera mu vy'ubuvuzi mu Burundi. Iyo ni ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Imvo zatanzwe mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa 2023 mu Kakaro 2024 zikaba ari uko hari bitigiri vy'umurengera vy'amazu yo kuranguza no kudandarizwamwo imiti birengeye cyane ivy'igihugu gikeneye. Amavuriro n'amalaboratoire vy'umurengera afise ubushobozi buke. Amashuri y'abaforoma n'abapima yabaye umurengera kandi adatanga ubumenyi bukwiye. Ngo amavuriro menshi n'amafarmasi yuguruwe adakurikije amategeko. Umushikiranganji Dr Lidwin Baradahana avuga ko abemerewe gukora ari abasanzwe bafise amadosiye yamaze kwemerwa n'ubwo bushikiranganji. Abandi bose badafise impusha ngo bategerezwa kugara kuva hiyo ngingo isohokeye. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.